Samuel's Hope ni hoteli mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura muri kati ya Nyabugete. Hari ku munsi wa gatandatu abantu batari bake bari bishikiye kugira baratira ijisho bivuna n'akanyota, eka mbere bongera banatamba kandi baryoherwa n'akaziki. Ubusanzwe arongoye iyo hoteli akaba yaribukije abari ngaho ko batogira ubwoba kubera ubwiza bwayo ngo bibaze ko ibiciro bibavuna. No munsi twagize ibi birori kugira ngo tubashikirize icese ibikorwa bikorerwa muri Samuel's Hope Hotel. Nibaza yuko kuva ubu bashi babibonye nta uzosubira kwitinya kutugendera n'ahantu vraiment nyabagendwa, ibiciro ni sawa. Umushinga ntaye Samuel Ndayiragije amaze guha ikaze abitavye no kubashikiriza icicaro yareje arahakanya usanzwe arongoye ihuriro ry'abarundi baba mu mahanga Eric Niragira. Uno nawe amaze gufata ijambo yarakeje Samuel Ndayiragije kubwira ari karerekana mu kurangura imigambi y'iterambere mu gihugu ciwe c'amavukiro. Mfashe kano kanya kugira ngo ndabakeze kwa kino gikorwa mwakoze mwaranguye na cyane ngaha mu Burundi, kakabiri n'akanya ko gutera kamo n'abandi barundi nkuko twama tubikora, abarundi b'amahanga yuko batokwibagira aho bataye uruzogi, bagira imigambi nk'iyi mbere barushirize, natwe tuzokwama tuhari kugira ngo tubashigikire. Ubwo ndashimiye leta y'u Burundi yaserukiwe n'aba bubahwa bari ngaha, ingene dukorana neza kandi ingene yamudufata mu mugongo na cyane mu ntumbero yo kuhimiriza abarundi b'amahanga kuzana imigambi mu Burundi. Turongeye kubashimira kandi tubakeza Monsieur Samuel, Imana ibahezagire mutere imbere nk'umuzinga. Ibirori by'uwo munsi kuri Hotel Samuel's Hope mu Nyabugete bikaba byari byatewe iteka n'umushikiranganje w'ubudandaji. Samuel Ndayiragije yaramushimiye yongera anashima ukuntu leta y'u Burundi atacidakora kugira ifate umugongo abagwiza tunga bashaka kurangura imigambi y'iterambere. Umushikiranganje araye by'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere amaze gufata ijambo nawe nyene yarashimye ubwira bwa Samuel Ndayiragije, acanagira akamagara abarundi bose babishoboye n'abari mu makungu kuzana ibitahe yabo mu Burundi, kuko kubwiwe kugira igihugu gitera imbere hakenewe kuboneka uruhara rw'uyu nuriya. Tukengurukira Imana mushobora byose uko yashoboye kudushikana ngaha turi bazima, kanatwerekana bino byiza biri muri kino kibanza ca Samuel's Hope Hotel. Umufashe tuyikomera amashi cyane. Ugira kabiri nagomba gukengurukira cyane bivuye ku mutima umushinga ntahe Samuel, kuko yagize iciyumviro ciza, yumvise na cyane akamu ka leta mvyeyi kandi muzi yahamagarira abarundi bagiye kusuma ubwenge, kurahura ubwenge ndetse no kurahura ubumenyi mu mahanga, kugaruka bakubaka igihugu cabo, kuko burya igihugu cubakwa n'abanyenejo. Mu nkundire rero tumukomera amashi cyane gose. Kudukuri nta majambo menshi yovugwa atari ijambo ryo gukenguruka kuri kino ciyumviro, kuko nkuko musanzwe mubizi igihugu cy'u Burundi kiri mu chantier, no kuvuga turiko turubaka tugana mu iterambere rirama rizodushikana mu gihugu giteye imbere. Ibyo nabyo ntibishoboka mu gihe abarundi twese tutagize umuzirikani wo kugaruka ngo dukunde igihugu cyacu, tucubake, dushobore no kuja kurahura ubwenge hanze mu bindi bihugu biteye imbere, maze natwe twese tugaruka ubwenge turushinge hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Samuel Ndayiragije asanzwe ariko ararangura n'iyindi migambi itandukanye, haba mu byo kunguruza abantu eka mbere no mu gisata c'uburimyi. Akaba yemeza ko bikunda ko umuntu ashira umutahe we mu Burundi kandi agaheza akabona nakunguko. Mu Burundi nta hantu heza gushira umutahe, na cyane kubera ko ari igihugu gifise ibibanza byo kuramo imigambi kandi ari igihugu kiciriritse mu bijanye no kwiteza imbere. Naho rero nk'uko umushikiranganje yavuze yuko iki gihugu ari igihugu kiri mu bubako, igihugu ari chantier, bisigura yuko ni igihugu gifise ama opportunité menshi cyane. Muri rusange nta kindi novuga, n'akamaro kanini, ni byiza cyane ko abarundi baba hanze nabo bagaruka gushyira mu Rwanda mu gihugu cy'u Burundi,
mu gukora imigambi yubaka n'ibyo bateza imbere. Mu Burundi n'ahantu ho gushira uburyo, mu Burundi n'ahantu ho gukorera ku muntu afise umutahe, ku muntu afise uburyo bukwiye, canke ku muntu yifuza guterera mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane mu gutanga akazi ku bantu batari bake. Nka Samyeuz Hope rero turashima Imana ko uno munsi tubikora neza, tukaba turiko turakora twiteza imbere, twongera duteza imbere n'abandi, ku buryo uno munsi dufise abakozi barenga 100 n'abandi. Urumva yuko muri Samyeuz Hope duhagaze neza, kandi baza yuko bazoza ngaha tuzoba amaserivisi meza azotuma bahaguma maze bakarangira n'abandi. Mu ijambo rimwe, umurundi ataragira icyo akore mu gihugu cy'u Burundi ni umutera intege kugira ngo apfuma akora akantu kamwe gato mugabo kabe kahari, hako yitwa ko ari umurundi mugabo nta kintu kimwe afise ariko arakorera mu gihugu ciwe cyane.